it's me. I was wondering if the rose is the light to me to go over everything. Muri mbere icyitegererezo ni Sabi, ndakunda songs ziwe Sara zira ndaziprefera sana. Sabi indirimbo aririmba kenshi ni ibintu bitwa ko mu buzima, ivyo nivyo nibonera padiri arabyemeje yuko abami bose bagiye kubana mu mahigwe no mu magogwa, niyigeze sezera niyigeze amana kabaye na Miss Erika aranyizuza mu bisanzwe ararimba nkaryoherwa, wibinkorera neza musore mwiza nimba ngukunda nkarenza urukundo rwawe rusansaza. Hello turabaramukije bakunzi mwese mwe komanda kurikira Kimamara TV. Kuno mwanya turi kumwe n'umutumire, murabizi ko ubu turi muri vacances kandi murabizi ko abanyeshuri benshi bafite talent zitandukanye, ariko ko urabizi ko bari ku ishuri bataba bafise umwanya wo kuzimenyekanisha, ariko iki nico gihe tukaba dufise umutumire ushaka akanza abanza twidondora. Turabaramukije. Ndabaramukije. Turiko turavugana nande? Ku kazina banyita Lady Gaga, benshi niko bamenyere ko banziko, gusa akabavyeyi nitwa Aime Glass Iradukunda. Umwigeme mwiza cyane turi kumwe ngahanya asanzwe afite impano idasanzwe. Iryo Lady Gaga niryo benshi banziko. Lady Gaga ikimuranga akunda kuririmba, nico kintu yiziko. Lady Gaga akunda kuririmba. Mu buzima bwa misi yose Lady Gaga n'umunyeshuri usanzwe wigira iki? Niga telecommunication kuri ETS Kamenge, kabangiye seconde. Lady Gaga umukobwa afite impano yo kuririmba, ariko mbere yuko kwanza tugira byinshi tukubaza, hari igihe abo turiko turavugana babanza kanza bakagira ngo turiko turabesha, ndashaka kwanza bashishize ko kwanza bumva ijwi ya Lady Gaga. Hello, it's me. I was wondering if the rose is the light to me to go over everything. Nihibya nkunda mu bisanzwe. Wow. Ibintu byiza cyane. Lady Gaga uramaze kuja muri studio? Haciye imyaka myinshi narabikoze kera nkiri umwana mu bisanzwe, narabikoze gusoma ubumenyi kubera ishure isa nk'wabaye ndabihagaritse gato. Warabikoze kera. Lady Gaga yoba yaririmbye indirimbo yiwe, yaririmbye muri chorale, yaririmbye mu buhe buryo? Naririmbye mu chorale gusa, mu nyuma narakoze n'indirimbo yiwanje, ndafise audio twakoranye n'undi mujama nyene yitwa Mahoro. Irafise video? Oya, kubera uburyo video nayo twakoze audio. Haburi iki kugira ngo Lady Gaga yiyumva mu by'umuziki abyinjiremo nyene nyezi nawe umuririmbye ko tubona n'abakobwa basanzwe ari bakenya, haburi iki? Lady Gaga ikintu musanzwe yo barindiriye manze mare imanite, manze imanite hama ntangure umuziki wanje ndawukomeze. Wifuza gukora umuziki umeze gute? Nifuza gukora hip hop. Hip hop yikundira iki uri umukobwa? Hip hop ndakunda abakobwa barapa kubera ni bakeyi sana barapa, nshaka nanje nkora ibintu bitazwi na benshi. Nabahe baririmbye uraba ukavuga ati aba baranyispira nko mu muziki mu Burundi cyangwa kwisi yose? Tuvuge mu Burundi, nabahe baririmbye uvuga ati aba barambere icyitegererezo? Muri mbere icyitegererezo ni Sabi, ndakunda songs ziwe Sara zira ndaziprefera sana. Yo ukunda umuririmbyi abafite indirimbo yakoze ikakuryohera canke abafite ikindi kintu amaze gukora ikakuryohera, Sabi byumukundira iki wewe? Sabi indirimbo aririmba kenshi ni ibintu bitwa ko mu buzima, nico tumukundira Sabi. Tubwira nk'akaririmbo kiwe kasarivuzi uvuga ati kanya iyo akaririmbe mba numva ariko ndahezagirwa, canke bishobotse unakadushishize ko banze yumve ko ubizi neza canke umukurikirana. So ndakunda umubabaro kubera ko atari kwinyene sinovuga ati kurya nyene vyagenze kurya mukobwa nanje iga histoire vyangendeke nka kurya. Ndakunda umubabaro byarangiye nitukiri kumwe, ivyo nivyo nibonera padiri arabyemeje yuko abami bose bagiye kubana mu mahigwe no mu magogwa, niyigeze sezera niyigeze amana kabaye. Nuko nyene ibintu nk'ivyo. Sabi muramaze kuvugana?
Sadbi kwere ntabwo turavugana no wambeje. Muramaze kubonana basi? Oya ndamubona ko nyene ku mapicha za Insta. Umuhuye na Sadbi wamubwira nakaka nomubwira? Duhe na Sadbi nombwira ati big up fresh, nombwira ati big up urashoboye. Kuri n'umufana we mukuru kwanza? Ndumufana sana mufana. Nk'ubu Sadbi aguhaye korabo byakira gute? Izo nazo n'ibindi bintu biragoye no kwakira nangaza sana kandi nobikunda kweme. Apareyo ya Sadbi nk'umuririmbyi w'umuhungu usanzwe uzi umuziki w'abakobwa twako tuvuga ko ukiri menga barabitinya ariko ntihabuze umukobwa uvuga tuje nawe ndamukunda nohe muririmbyi uvuga tu ngiye ndamwumvise ndaheza giko na Miss Erika aranyiziza mu bisanzwe ararimba nkaryoherwa sana Aven gusa rero niyo yuanje gusa niyo mfana akaririmba ka Miss Erika yumve nawe kumukurikiye wibinkorera neza musore mwiza nimba ngukunda nkarenza urukundo rwawe rusansaza ibintu by'urukundo kubera ikintu mva ufite ryiza ariko ukaba urindiriye ico gihe cyose kubera abandi benshi tubona bashobora kuba babikorana n'ishuri we haburiki abantu imitwe yacu iratandukanye nko mu bisanzwe ntushobora gufata aranumva tudashobora gufata ibintu bibiri cyarimwe bisaba umanze ukuremo kimwe kugira ukora ikindi je niko nkora ndamaze nkaheza kimwe ikindi hama nkagikora nabonye niho bizonanyorohera uvuga ati sishobora gukora umuziki nongera ndi umunyeshuri nabanje ndareka mbanze meze manze meze kwiga hama nkore indirimbo zanje hamandi y'umuziki mu buzima bwawe bwa misi nta kindi kintu ukunda imyidagaduro utugenegene ukundi so ndakunda football nanje kera naragacishije ko narayakinya agapira nyakihetse uri muri bake kabisa bakunda football uri umukobwa ariko ni benshi bari kandi ni byiza mu Burundi imigwi za Msongati za Kayanza United za Ngozi City etc nishinzi abakinyi uzi abakinyi ndazi Makenze ndamukunda sana ndazi Saido abandi benshi abakinyi mu Burundi barashobora umaze kuja kuri stade kangahe ugiye kuraba nk'imatch kenshi nta match dushika nta match dinchika sofu nyene turi kwishure nyene niho nyene tuba turi busy n'ishuri akajambo kamwe kuba anyeshuri muri kumwe muri vacances cyangwa abo mwiganye cyangwa abandi bose bakuzi ubipfuriza uburuhuko bwiza ndipfuriza uburuhuko abanyeshuri bose twiganye ndanabakumbura sana mbega usanzwe uvuka hewe njyewe ntara Kayanza niyo naraje mvukamwo niyo nanakuriyemo so je mba musanzwe niga interna mete skaminga zikari interna nigwa mbayo nzaho nyene aho mwijabe ko niyo twimukiye nzaho nyene muri vacances sinkunda ko bandi school kenshi bana n'abavyeyi mbana n'abavyeyi banje bose urivukana oya tuvuga turi abasista bane n'abahungu babiri uvuga ko ushobora kuririmba wumva bavyakira gute nk'umuhira so comme propose nayo propose umuvyeyi wanje ndabwira ati jewe bivanye n'impano nibona ko nshobora kincho kuririmba ndacyumvamo kuva nkiri umwana naye mubwiye arambwira ati wewe mwana manze wige imanite uheze hama uzokora izo songs zawe uraho arico zogira gute zokumarira nicyo gituma namanje ndarindiye wumva bavyakira neza uravyakira neza nta kibazo ntabwo bufise ko abakobwa ari abantu bari vulnerable cyane n'abantu bahora n'ibibazo byinshi mu muziki we ntabwo bufise ko nawe bizohava bikuba so icyo kintu cyo kiratuma abastari benshi b'abakobwa baba bake gusa yo nawe ikintu kigiye muramenye ukuntu kibamwo ucugenda nkuko cyo kiri oya aramye ukuntu wiproteja ukavuga ati je intego yanje niyi neza gukora ikinike niko kimeze Lady Gaga arafise umusore basohokana ari mu rukundo bimeze gute so Lady Gaga ni single Lady Gaga ntashira afise my ex ntashira iyo ugiye mu muziki wowe uhora wemera uca umwihakana canke ni mwabivuyemo ava canke ni ikibazo cyo cyarabaye kugira ngo bihebe so sinavuga ko ari ikibazo cyarabaye nayivuyemo ava ufite abaex bangahe je nibanga ryanje nawe ntabwo wazi igitigi ndabazi si benshi sinye nibanga ryanje
umusore wokunda ubuye bameze gute? ubu nta musore nkunda oya Reka tumere nk'uca nk'abaca ku masonga, hari akandi kantu wari wumva ushaka gushikiriza tuba tutakwajije canke ucugira ko n'akajambo nyene kanyuma ku bantu uko bokwakira igihe uzoba bamaze? Ikintu mu Burundi benshi tukunda kwihenda ko babonye umukobwa aririmba umuziki bamufata nk'ikirara me ni tara nk'izindi nka kurya ushaka kuvuga ati umukinnyi wa football so on nko ibindi vyinshi nazo rero natumira abandi bakobwa bavyiyumvamwo umuziki ni ikintu biga kurya biga mw'ishure we gusa apfa kubikunda umuziki ni ikintu ciza rutanga message niko no bivuga. Akajambo kamwe ku bariko baragukurikirana? Ariko barankurikirana ndabashimira nshimira na Kimamara TV ndabashimira sana kubera yuko baritaho talent z'abantu yubegereye baragufasha. Reka natwe tugushimire kandi tunakwizeze yuko iminsi yose ugize icyo ugomba gukora tuzokuba hafi natwe tuniteguye no kugushigikira. Murakoze merci. Sawa gira ibihe byiza. Sawa murakoze.